ndabahe kaze mwese n'ijambo ry'Imana kandi turadusenga Imana tujeshe dushishikara kumva ijambo ry'Imana. Ijambo riri mu Kuvayo igice ca 33 guhera ku murongo wa 15 turageza ku murongo wa 17 wa 19 havuga ngo Mose aramwishura ati ubwawe nutajana natwe ntudukure ino. None niki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga, mbega suko jana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi. Urayishura Mose ati nico uvuze naco ndagikora, kuko nakubwiriye ubuntu ngakumenya izina. Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Waramwishura ati ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mw'izina ko nduhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. N'aya majambo nipfuje nongenda yabipfurize nayawe n'Imana muri uno mwaka kongera kubona ubwiza bw'iki. Mose yavuze ati utajanye natwe ntudukure ino. Murabona ko dushagaje kuri uyu mutumba ahantu heza twumvira ijambo ry'Imana, ariko muri iri genekerezo rya ndwi kugeza kuri rya genekerezo ryo mu mwaka uzoza wa 2025 Imana tuvane ngaha kugeza turangije umwaka. Mwifuze kugendana nande n'Imana, kuvana n'Imana kuduga izi ninga zindwi tumaze kugerako gusa, ariko tuzodugagira umwaka wose tuwuheze mugabo turi kumwe nande, turi kumwe n'Imana. Mose yari yaragiriwe ubuntu aramenya Imana, aravugana n'Imana, ariko arongera bari mu rugendo aravuga ati nutajana natwe ntudukura. Namwe bariko muvuga tutajanye n'Imana totsindwa, tozimira, totakaza ubuntu bw'Imana, ariko twifuze kujana n'iki. Ikindi naco Imana yamubwiye ati ndaza guca imbere yawe. Nagomba ndababarire mwese abakristo uwo araharaza guca imbere yawe, kandi araza kwivuga. Utega ugutwi uwo arivuga. Yabwiye Mose ati ndaza guca imbere yawe nivuge ko nduhoraho. Imana iragomba guca muri iri shengero yivuge parole. Imana ibafashe cyane. Yongerera avuga ngo ndipfurije mwebwe ishengero kugira ngo Imana ice imbere yanyu yivuga. Mwumve ijwi ry'Uhoraho Imana, amatwi yanyu yugurukira Imana, mwumvire Imana, mwumvire Imana. Mbere hari aho yamubariye ubandanije ngo ndaza guhagarika ahantu ngo kugitandara, ngo ahantu w'igihoro nibuza kumbonera. Muraza aho tubonera Imana ni mu rubavu rwa Yesu, ni maraso. Dusabe Imana ngo Imana ice ngaho imbere yanyu yivuge, kandi Imana izojane namwe kuva kuri iri genekerezo kugeza duhejeje uyu mwaka, twongere tuja mu wundi nimba Yesu azoba ataraza, ariko tujane n'Imana. Ni bangahe bifuza kujana n'Imana? Imana idufashe cyane. Hari ibibuza
kugira ngo abantu bajyane n'Imana n'icaha. Icyo gitandukanye umuntu n'iki? N'Imana. Ariko turifuza yuko ivyo bidutandukanya n'Imana, Imana iraza kwivuga iciye ngango njiye imbere yawe. Wumvira ikigomba kukubarira. Tujane n'Imana kuva muri uyu mwaka kurangiza turi kumwe n'Imana. Dushime Imana. Mana Data wa twese wo mw'ijuru, turagushima, turagushimira ishengero ryawe wazigamye, turagushimira ingene watuzigamiye muri iki gihugu cacu ukakirinda, tukakivugiramwo ubutumwa bwiza. Yesu, n'uyu mwaka nyene kuva kuri rigenekerezo tuze tubona ibyiza bikuvako, tuze duhabwe ibyiza by'ijuru, tuze tukuvugire nk'abantu bawe. Yesu, ujane natwe kugira ngo dutandukane n'iyisi. Urakoze kugororotse, urakoze kuzotugamira ishengero, urakoze kuzotugamira iki gihugu, niwe zacu urazizi, intara zikigize urazizi, uhereye hejuru Mana, uwarongozi wo hejuru, uzobane n'iki gihugu cacu namwe. Yesu, turabasengeye Imana ngo uzobahe kurongora neza mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu mwagazi w'intama w'Imana, urazigama ishengero ryawe, urazigama abakozi bawe bose mw'izina rya Yesu. Amen.